Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu bihumbi 2024. Zimbabwe izoha abarimyi babirabura impapuro zibegurira burundu amatongo yatswe abarimyi b'abazungu mu myaka 25 iheze. Mukuri vya biganiro vya Urwanda hagati ya Republika ya Demokrasi ya Kongo n'u Rwanda, intumwa yaserukiye igihugu ca Kongo nayo yavuze aho vyankiye kugira batahe batumvikanye ku masezerano. Muri aya makuru kandi tubafitiye sinzigene dutambutse intambwe imwe tubona umuntu avuye mu ishamba zaratwirukako nanje ngira kwiruka iyi patane nayambaye aciye nkubita bwishitsi hama acarafata afize n'imbugita n'inkoni baratuboha hama baradukubita inkoni n'ubuntu bw'ibyuma mbane ko ndababara ngaha mu mapfa. Uwo numubabaro w'umwana w'umurundi ari mu barenga 230 bafise imyaka iri munsi ya 16 bamaze iminsi birukanwa muri Tanzania iyo baba bagiye gukora canke gukoreshwa ubuzi butandukanye batuyagiye amakuba babonyeyo. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Doni David vyose ni mukanya Jacques Nitegeka hejeje kutumenyesha ayavugwa kwisi. Mu gihe inkubi y'umuyaga ikomeye irimo imvura ushobora guca ibintu ikomeje guhuha werekeza muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika, abantu babarirwa muri za miliyoni nako barimo guhunga bava mu ngo zabo kugira ngo bakize amagara yabo. Iyi nkubi ikomeye y'umuyaga yahawe izina rya Milton, byitezwe ko iza kuhagera mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Inkuru ya Gordon Corera uri muri Florida, muragezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Imvura nyinshi iri kurindimukira mu mihanda yambaye ubusa mu gace ka Tampa mbere yuko inkubi y'umuyaga ikomeye yiswe Milton ihagera rwagati muri iri joro. Abaturage bagenzurira hafi ikarita igaragaza urugendo rw'inkubi ngo barebe ko yagera mu majyepfo y'umujyi yagabanyije ubukana, ariko uko byagenda kose iraba iherekejwe n'imvura nyinshi. Hatanzwe itegeko ry'uko abaturage bagomba guhunga aho hantu, amashuri akaba yahinduwe amacumbi y'agateganyo. Ubutumwa bw'abategetsi buragira buti nimusohoke mu gihe mukibishoboye. Ikigo gikomeye gikora indege kwisi Boeing cyahagaritse inyongera y'umushahara ingana 30% kifuza guhaha abakozi bayo abarirwa mu bihumbi 40 bahagaritse akazi muri Amerika. Ibi bibaye nyuma yaho biganiro Boeing yarimo n'amashyirahamwe y'abakozi bayo ndetse n'abahuza ba leta binaniwe kugira icyo bigeraho kuwa kabiri. Boeing ishinja ishyirahamwe ry'abakozi IAM kudaha agaciro gakwiriye icyifuzo cyayo, ariko iri shyirahamwe rivuga ko iki kigo kidafite ubushake bwo kuganira kubigize iyo nyongera cyifuza gutanga ku buryo byatuma haba itora mu banyamuryango baryo. Mu byo ishyirahamwe IAM rishaka harimo inyongera ku mushahara ingana na 40% mu gihe cy'imyaka 4. Umukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi z'abanyepalestine muri Gaza yavuze ko abantu batari munsi y'ibihumbi 400 bagotewe mu majyaruguru y'intara kubera imirwano ikomeje. Philippe Lazzarini yavuze ko benshi bahatiwe kuva mu nkambi y'impunzi ya Jabalia nyuma yaho Israeli bategetse guhunga bakahava. Yongeyeho ko ibiribwa muri kariya karere bigenda bigabanuka cyane ndetse n'ahantu ho kwegeka umusaya n'izindi za serivisi bikaba biri mu guhatirwa gufunga ku nshuro ya mbere kuva intambara yatangira. Bwana Lazzarini yashimangiye ko imirwano ikomeje inabangamiye icyiciro cya kabiri cy'igikorwa cyo gukingira indwara y'imbasa.
hagati aho igisirikare cya Israel kiravuga ko kibasiye ahantu harenga 200 muri Libani no mu ntara ya Gaza mu masaha 24 ashize, cyongeye kuburira abantu bavuye mu byabo mu majyepfo ya Libani yibabwira ko batagomba gusubira mu ngo zabo. ONU ivuga ko imidugudu n'uturere birenga 100 byo mu majyepfo ya Libani ubu byategetswe kwimuka. Aganira na BBC mu murwa mukuru wa Libani Beirut, umudepite wo muri Libani Najat Saliba yavuze ko abantu babayeho mu bwoba. Twumva ibisasu bidukikije hirya no hino, ibitero biratugabwaho nk'imvura ijoro ryose. Amajoro ateye ubwoba kandi abantu benshi ndetse n'abana benshi bafite ubwoba bwinshi cyane. Ubwo kandi hari n'uturere dushya turi kwibasirwa n'ibitero n'abandi bantu bashya barimo kuva mu byabo. Umupilote w'ikompanyi y'indege yo muri Turkiya Turkish Airlines yapfiriye mu kirere mu rugendo indege yaratwaye yarimo ivuye muri Amerika yerekeza Istanbul. Irice hine Perivan yaguye igihumure indege ye imaze guhaguruka Isyaro, maze bituma abagenzi b'abapilote bakushije indege ku buryo bwihutirwa i New York. Yarafite imyaka 59. Iyo kompanyi y'indege ivuga ko iyo mugabo yarakorewe isuzuma risanzwe ryo kwa muganga mu kwezi kwa gatatu ritagaragaje ko hari ibibazo by'ubuzima yari afite bishobora kugira ingaruka ku kazi ke. Hafashwe gahunda zo gufasha abagenzi bari muri iyo ndege kugira ngo bakomeze urugendo rwabo berekeza muri Turikiya. Muri Chad abasirikare bagiye gufasha kubaka ingomero kugira ngo bagerageze guhagarika ingaruka z'imyuzure ikabije nyuma y'imvura nyinshi cyane yahaguye. Mu nama yo kwiga kuri iki kibazo yitabiriwe n'abasirikare bakuru, Minisitiri w'Intebe Alamaye Halina yavuze ko amazi y'umugezi wa Chari yazamutse cyane agera ku rugero rutari rwaboneke. Yahamagariye ibigo by'ubucuruzi kuzana ibimashini byo gufasha. Uturere twinshi two mu murwa mukuru Njamena twarengewe n'amazi. ONU ivuga ko abantu barenga 570 bapfuye kuva mu mpera z'ukwezi kwa karindwi bitewe n'imyuzure. Amazu harenga 200,000 yarangiritse cyane kandi hanangirika ahantu hanini ho guhinga. Nina, urakoze Jacques Nitegeka kuri amakuru ejeje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Zimbabwe izoha abarimyi babirabura impapuro zibegurira burundu amatongo yatswa abarimyi b'abazungu mu myaka 25 iheze. Hakurikijwe umugambi utavuzwe ko rumwe na bose ugamije gukemura ikibazo c'amatongo yanyazwe mu gihe c'ubukoloni. Igihugu ca Zimbabwe catse amatongo abazungu gicakiya kodesha ku barimyi babirabura. Iri tegeko rishasha riraha uburenganzira abarimyi bwo kugurisha itongo. Ni inkuru yashinga inyoka ari Harare, mwumva mwijwi rya Fenga kwaya. Iri tangazo ribaye ikintu gikomeye mu kuzana amahinduka ku mugambi wo guhabwa ubutaka nyuma yaho habereye igikorwa kitavuzweho rumwe cyo kwaka abazungu ubutaka. Muri uwo mugambi wateje impaka mu gukemura ikibazo cy'ubutaka bwafashwe n'abakoloni, abahinzi b'abazungu babarirwa mu bihumbi bakuwe mu matungo yabo aho hari hagati y'umwaka w'2000 n'2001. Icyo gikorwa cyatumye ubukungu bwa Zimbabwe busubira inyuma. Uburenganzira bwo gutunga ubutaka imyaka 99 bwari buriho, ubu bugiye gusimbuzwa icyo umutegetsi yise kwandikisha bishinganishije hamwe n'icyangombwa cyo guhererekanya nyir'ubutaka. Leta irizera yuko ubwo burenganzira buzafasha abahinzi babirabura kuzabona amafaranga bakeneye. Iki kikaba ari ikintu ubundi cyari cyarababereye ingorabahizi. Abategetsi kandi barizera yuko ibyo bizatuma hongerekana ishoramari mu buhinzi. Umuhinzi uwo ari we wese uzifuza kugurisha ubutaka bwe azakenera gusa kwandikisha ku cyangombwa amazina y'umunyazimbabwe w'umwirabura ubuguze. Iyo yari inkuru yashinga inyoka. Tubandanyirize mu karere kibiyaga binini kuri vya biganiro vya Urwanda hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Intumwa yaserukiye igihugu ca Kongo nayo yavuze aho vyankiye kugira abatahe batumvikanye ku masezerano.
umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe imigenderanire n'amakungu avuga ko u Rwanda rwanse ko gusenya FDLR no gutahana ingabo zago bibera icarimwe. Therese Kayikwamba yabibwiye inama ijejwe umutekano wa ONU igihe ariko irashikiriza icegeranyo ca vuba c'ingene ibintu vyifashe mu karere kibiyaga bigari. Mugenzi we w'u Rwanda we yaheruka kuvuga ko ari Kayikwamba yanse gusinya ku munota wa nyuma ahejeje kubaza abamukurira mu gihugu ciwe. Ni inkuru tubaza Priment ku magenge ari Nairobi. Mwijambo yashikirije iyo nama ya ONU kuri uyu wa kabiri, Minisitiri wa Kongo jeje imigenderanire Therese Kayikwamba yabaye nk'usubiza inyuma yaho mugenzi we w'u Rwanda abereye uwa mbere mu kuvuga aho vyagoraniye kugira abavi Rwanda atamasezerano bumvikanyeko. Mu mpera z'indwi iheze, Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mugenzi we Kayikwamba yanse gusinya amasezerano yari yumvikanywe ko n'abahinga b'impande zompi hamwe n'umuhuza yari mu gahunda yo gusenya FDLR, u Rwanda narwo kureka ingamba zarwo zo kwirinda. Mwijambo yashikirije Therese Kayikwamba abanza kuvuga ko Kongo yo yari yahisemwe kutavugira ahabona ibiriko biraba mu biganiro. Kwirinze kuvugira ahabona mu binyamakuru ku bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda kubera kubaha umuhuza n'ubuzima bw'abantu bireba kugira ngo ibiganiro bigende neza. Ariko ubu biragaragara ko imbere y'ikibazo cyihutirwa tugomba gusobanura imbere y'iyi nama intambamyi nyamukuru zibuza ibyo biganiro gutera imbere no kugera ku masezerano yakozwe n'umuhuza Angola. Uwaserukira Kongo niko kubandanya avuga yuko muri ivyo biganiro u Rwanda hari rwazanye amananiza yatumye hataboneka amasezerano. Kayikwamba avuga yuko mu gihe Kongo kuva mu kwezi kwa kane yakoze integuro itomoye y'ingene FDLR izosamburwa, u Rwanda rwo rwemera gusa ko ruzovana ingabo zarwo muri Kongo, atanga ingo zo kwizeza ko bizoba nido ry'ingene bizokorwa. Ngo si ivyo gusa. Bibi kurushaho, u Rwanda ruvuga ko ruvanayo ingabo ari uko FDLR isambuwe, urwitwazo rurenga ku mategeko mpuzamahanga. Kugira ngo uwo mugambi ugere ku nzira, birakenewe ko ibyo bintu bibiri bikorerwa icyarimwe. Gukorerwa icyarimwe nibyo byonyine byatanga icyizere no kugira byanyabyo ku mugambi ugamije kugarukana amahoro mu karere. Therese Kayikwamba avuga kandi ko iyindi ngingo yahagaritse ayo masezerano ari uko u Rwanda rwanse icifuzo ca Kongo ko hashigwamwo ingingo itegekanya guca imanza zijanye n'ivyaha byo guhonyanga amategeko mpuzamakungu vyakozwe kuva M23 isubiye kuvyura umutwe mu 2022. Ahamariye kubona ibyo mugenzi we wa Kongo yavuze, Olivier Nduhungirehe yanditse kuri X yahoze ari Twitter ko mugenzi we wa Kongo atavuga ukuri ku mpamvu nyakuri zahagaritse ibiganiro vya Rwanda. Ku kijanye n'ingingo y'ubucamanza, Nduhungirehe avuga ko ivyo ataho biri mu nteguro y'amahoro yatanzwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola, umuhuza muri ivyo biganiro. Hagataho abo bashikiranganje bongeye gutumirwa mu nama igira gatanu y'ibiganiro mu mpera z'iyindwi. Priment ku magenge, BBC Gahuza miryango, Nairobi. Urakoze Priment ku magenge. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC London. Ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Tugume mu karere.
abana b'abarundi benshi bafise imyaka iri munsi ya 16 haheze igihe bariko barirukanwa n'igihugu ca Tanzania iyo baba bagiye gukora canke gukoreshwa ubuzi butandukanye. Muri uku kwezi kw'icenda konyene BBC Gahuza miryango yashoboye kumenya abana barenga 230 birukanywe. Bamwe muri bo baza bafise ibimenyetso vyerekana ko bakubiswe canke bakubaguwe ku buryo butandukanye. Uretse ko ubukene bwoba buri mu bituma abo bana baja kurondera ico bakora muri Tanzania, birakekwa ko hari ababajana nk'urudandazwa ku nyungu zabo. Urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB rusaba leta y'u Burundi kugira ico ikoze mu ntumbero yo gukingira abana b'u Burundi. Gildas Yihundimpundu yaragendeye Mabanda, ikomine yo mu ntara ya Makamba iri ku mupaka, aho benshi muri abo bana birukanwa na Tanzania bashikira. Atubwira ivyo yabonye n'ivyo yumvise. Abapolisi bajeje gucungera uruja n'uruza ku mupaka wa Mugina muri komine Mabanda bariko barasuzuma abana bagera kuri 30 bahejeje gushika birukanywe n'igihugu ca Tanzania. Ni igihe c'isaha 12 z'umugoroba zirenga gato. Aba bana bagizwe n'igitigiri kinini c'abadashikana imyaka 16 barijiriwe, bikaboneka ko barushe. Bamwe bariko bararira, baracafuye cane, haba mu mushatsi, ku mpuzu no ku mubiri. Twaganiriye batangura bambwira amakuba baboneye mu mahanga. Sinzi ngene dutambutse intambwe imwe tuza tubona umuntu avuye mu ishamba zaratwirukako, turirukana nanje ngira kwiruka kwa ipatane nayambaye, naciye nkubita bwishitsi hama acarafata afise n'imbugita n'inkoni, baratuboha hama baradukubita inkoni n'ubuntu bw'ivyuma. Mba ndiko ndababara ngaha mu mavi. Mahera yose tajiri yaradufitiye baje badufata amutelefone aranka kuwutsa ntiyari bwaduhe n'ikibata nta mahera twari bwaro. Bamwe muri aba bana bajanwe Tanzania bahivye amashure bavuga ko baba bagiye kurondera amafaranga. Bemeza ko hari imisoro itembera mu ntara zitandukanye irondera bijana ibashikanye hakurya icibahereza uwundi mugwi w'abarundi ubadandaza ku Batanzania, aba nabo bakaja kubakoresha. Wanjanye wene yasanze ngoze wene nta nubona linzi aturuka ngaho Igitega, yaza abaza akodendagoza kacabwe atekanira kuri iri tikiro wishyurushizeyo. Bavuga ko bakoreshwa mu mirima no mu kuragira inka, mu gahinga no mu mashamba kure y'imihana. Ni nayo baheza bakaba mu dusago. Abo bana bakoreshwa n'ababaguze ari nabo bavugana na bene imirima canke amararo. Mu kigaragara ko ari ibintu vyo mu kinyegero, iyo igipolisi kibimenye kiraza kubafata n'utuzu babamwo kigaturira. Kugira tuveyo baraturiye baraturiye impunzu zacu zose, turiruka turahunga inzu zose baraturira, batubwira ati tuve mu mashamba yabo dukorera Abatanzania. Abo Batanzania bo baba bari mu bisagara ntibaza no kureba. Igikurikira no kubegeranya, igipolisi kikabazana ku mupaka kubasubiza inzego z'u Burundi. Muri uku kwezi kw'icenda konyene Tanzania yirukanye abana barenga 230 bose kabacisha ku mupaka wa Mugina muri Mabanda. Komine ya Mabandi bakira birukanywe ntiyoroherwa, ihanzwe n'ingwane z'uburyo. Augustin Zigiyimana n'umunyamabanga wa komine Mabanda. Iyo baje baraza mu nyubako y'amanama ya komine bakarara kwisima, nta vyo kwifuka, nta vyombo vyo kuvoma amazi, nta vyombo vyo koga. Izi ngorane zatumye komine yikora kuco yita imiryango mirezi. Iyi irakira abo bana ikabaha indaro, ikabaha n'ivyankenerwa vyose imbere yuko basubizwa iwabo. Deraide Nkunzimana n'umurezi namusanze ariko arisuganya kugira yakira abana bashasha. Uyu mugore avuga ko batoroherwa kubera bakoresha uburyo bwabo mu gihe amikoro mu miryango atako yifashe. Turabavuza twebwe nyine tukisopa, ukaje kumumwesha imishatsi ukamugurira impunzu. Nk'ubu buheruka twarafashe amadeni, nk'umuceri harakozwe umuceri ibiro 100 twafashe ideni. Ibiriko biraba biteye umutima uhagaze urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB. Ferdinand Simbaruhije aruvugira asaba leta guhasha abajabukana abana. Turasabye kuri y'amateko gihe utaciraho akurikizo nyene kuyanditse nyene, ivyo byoshobora gutuma byinshi bihinduka, byoshobora gutuma abakora gudanzazwa bagitu batinya. Gushika ubu igitigiri nyaco c'abana bari muri Tanzania abapfunzwe n'abadafunzwe ntikizwi. Yamara urunani FENADEB ruvuga ko rufise n'ibimenyetso vyerekana ko hari n'abana bajabukana igihugu baciye ku mupaka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Boba bajanwa gushika muri za Kenya, Libya, Oman n'ahandi. Mu bushikiranganje bw'agatakazi na muntu bamenyesha ko bakoranye n'inzego z'umutekano bamaze guhagarika abatari bake mu bajabukana abo bana.
ariko nta bitigiri batanga. Urakoze Jidasi hundi mpundu ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Ive Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC mu mikino. Uwahoze ari umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp yagizwe umuyobozi w'umupira w'amaguru kwisi muri Red Bull. Uyu mudage w'imyaka 57 azatangira imirimo ye ku ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Klopp yagize ati mu mezi make ashize navuze ko nta kwibona ndi ku ruhande, n'ubu biracyameze gutyo. Ndacyakunda umupira w'amaguru, ndacyakunda gukora, kandi Red Bull yampaye urubuga rwiza kuri ibyo. Uruganda rukora ibinyobwa bitera ingufu Red Bull rufite amakipe nka RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona Bundesliga, ikipe ya Red Bull Salzburg yo muri Autrichia, ndetse na New York Red Bulls muri Amerika na Red Bull Bragantino yo mu gihugu cya Brazil. Ifite kandi imigabane mike mu ikipe ya Leeds United mu Bwongereza, kandi yabereye umuterankunga mukuru mu ntangiriro z'uyu mwaka wa shampiyona. Red Bull ivuga ko Klopp atazagira uruhare mu bikorwa bya buri munsi, ariko ko azagira inama amakipe kuri filozofiya yo gukina, ingamba zo kugura no kugurisha abakinnyi, ndetse no kugira inama abatoza. Mu Bwongereza, Cole Palmer yagizwe umukinnyi w'umwaka w'Abongereza wa 2023-2024. Amajwi yatowe na rubanda. Uyu rutahizamu wa Chelsea yatowe imbere ya Jude Bellingham na Bukayo Saka. Palmer yatangiye gukinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu kwa 11 umwaka ushize, ubwo Ubwongereza bwatsindaga Malta ibitego 2-0. Yaserukiye igihugu cye inshuro 9, atangira umukino inshuro 2. Muri izo nshuro 9 yakiniye Ubwongereza, imikino 5 yayikiriye mu gikombe cy'Uburayi cy'ibihugu, aho yanatsinze igitego ku mukino wa nyuma Ubwongereza bwatsinzwe na Espagne 2-1. Palmer winjiye muri Chelsea avuye muri Manchester City umwaka ushize, yatsinze ibitego 25 mu marushanwa yose. Niwe mukinnyi wa mbere wa Chelsea uhawe ako gashimwe kuva Ashley Cole yagahabwa muri 2010. Frank Lampard nawe yigeze gutsindira icyo gihembo akinira ikipe ya Chelsea. Bukayo Saka wa Arsenal yagizwe umukinnyi w'umwaka muri shampiyona 2 zishize, mu gihe Harry Kane, Wayne Rooney na David Beckham nabo bigeze gutsindira icyo gihembo. Soreze kuri Andres Iniesta wegukanye igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu ya Espagne, wasezeye ku mupira w'amaguru afite imyaka 40. Iniesta afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka, abikesheje ubufatanye bwo hagati yarafitanye na Xavi Hernandez na Sergio Busquets muri Espagne na Barcelona. Yakineye ikipe y'igihugu inshuro 131, atsinda igitego ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2010, ndetse anatsindira igikombe cy'Uburayi inshuro 2, 2008 na 2012. Na hansoreje amakuru y'imikino, gendi Ive Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye akomero karagurira. Simbyumva neza murebwaye. Usori na natanazi ngwiki? Ewe, cyakora uko utangaye nanjye niko ntangaye makuru. Sori na natanazi turabazi naho Nyarurembo ntiturumva uwo batonganye uretse guhemuka. Uko se? Bazigire rwica ruhoze ryari? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikirizwa na Yvette Kabatesi, n'ikiganiro tubasubiriramo. Rose Iradukunda ni umugore ukora umwuga wo gutunganya imisatsi ariko akibanda mu gusuka. Uyu ni umwuga wiganjemwo abari n'abategarugori benshi, ariko Rose ukora utuvideo turi mu rwenya anyuza ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko turi mu bituma abona abakiriya benshi. Twamusanze aho akorera uwo murimo i Gikondo mu mujyi wa Kigali, aho yise Kigali Braids. 2021 nibwo natangiye kwikorera, ariko mbere nakoreraga abandi.
twebwe twibanda kenshi mu gusuka gukora mbese imisatsi y'abagore dusuka ibisuko byinshi cyane kandi bishyashya bije vuba rwose tuba turitaye ko twabisuka. Kumenya gusuka se warabyize? Narabyize, nize umwaka. Bishasha se ko wumva wize kera ubimenya gute kubikora? Ndabyiga nanjye, nshobora kureba video y'ahandi wenda babisutse kubera ko mba nzi formule nkahita mfatiraho nkabyiga nkahita mbikora. Kujya twumva ngo abantu benshi bakora imisatsi bakunda gutenguha abantu, yaguhaye nka gahunda agasanga wafashe undi, wowe ubigenza gute icyo gihe babaye benshi? Oya, kubera ko mfite abakozi benshi ntabwo ibyo ngibyo bikunda kubaho, kubera ko twita nyine kubakiriya kugira ngo batuzanire n'abandi, ntabwo tujya dutenguha abakiriya bacu. Hama Rose, tujye tubona gukora imisatsi ariko ugashyiramo n'utuntu tumeze nk'utwo gusetsa, kubera iki wahisemo navuga ngo buriya buryo bwo gufata abakiriya bawe kuriya? Ntabwo mbizi, nakeka ngo ni impano nahawe na Nyagasani, mbona biza nyine nkavuga ngo reka nkore iki ngiki, nagikora nkabona kiramamaye nyine. Ubutumwa kenshi ukunda kuba hano ubuhe abakiriya bawe iyo urakora turiya tuntu? Nkunda kuvuga ibintu bibaho, nk'ukuntu tuvuge uba uri gusuka mukira akagutesha umutwe akagusereza byatare, wenda tuvuge amafaranga mwavuganye akanga kuyatanga, nkahita nerekana ukuntu mbanze kuyatanga, ukuntu ahita amusohora hanze, nkamusohora akagenda bakabibona ko nanamusohoye. Ubwo abantu nyine bakavuga ati ibi bintu n'ubundi turabizi ko bibaho, none yabikinye mu mavideo bagasika bakabashimisha. Abakiriya barabikunda se? Of course barabikunda cyane, hariko hari n'abaza bambwira ati turakorana ka video, turakorana gutya. Hari ababisaba, hari nabo ngewe mbisaba nyine tukakorana. Uba wabiteguye se? Oya, nagomba nabiteguye, ariko hari igihe mbona umuntu nyine nuko dusanzwe tuziranye nkahita mvuga ati reka dukorane, nawe yabyemera tukabikora. Bamwe mu bakiriya twasanze Rose ariho asuka baratuganirije. Nitwa Tina. Waje hano kwisukisha? Yego. N'ubwa mbere uje muri iyi salon? Yego, n'ubwa mbere mpaje. Nakurikiranye utu video twe agenda akora, mbona arasetsa cyane, mbona n'ibintu basuka ni byiza, ndavuga nzajyayo nanjye bankorere. Bagiye kuntera agaplante hejuru. Aplante ni ya misatsi y'imiterano? Yego. N'ubwa mbere uje hano? N'ubwa mbere, kandi hano nahacaga ariko ntabwo nari nzi ko bakora imisatsi. Ubwo rero bitewe n'uko twabirebye kuri TikTok twanana ibyiza, nahise mpitamo kuza. Nyine nagize n'amatsiko yo kugira ngo menye n'ababikora bari bo, ariko nanjye bari bunkenere nanjye ndebe. Rose agomba kunkorera turiya tuntu nabonye akora, nyine nanjye nkagenda nishimye. Rose Iradukunda ukora uyu murimo wo gusuka akanategura utu video dusetsa, avuga ko hari icyo bimwongerera mu kazi ke. Birongera kuko mbona abakiriya benshi, kubera ko muri iki gihe ikintu cyose cyageze kuri social media gisakara ahantu hose. Umuntu nyine asigaye areba ako ka video kari funny, agahita ajya kureba ati se uyu muntu wagakoze akora iki, yaba inzara, makeup, gusuka, lashes, akabibona agahita aba interested yo kuzana. Bigutwara umwanya ungana gute wo gukora turiya tu video? Uwo mwanya urawubona wo gukora biruriya rwenye ukabona n'umwanya wo gusuka? Akenshi nguna kweditinga nijoro iyo tuvuye ku kazi hano, twagera mu rugo nkabyeditinga, cyangwa naba nta bakiriya benshi dufite nkabifata nkabyeditinga. Uri umubyeyi cyangwa? Ndi umubyeyi w'umugabo umwe n'umwana umwe. Iyo umugabo wawe akubona ukora turiya tu video mu bintu nakora n'umwana babivuga higa? Baraseka gusa nta kindi, arabyishimira, cyangwa akambwira ati hano wari gukora gutya, ubwo nanjye nkamenya ko utanzabikora. Rose Iradukunda ukora umwuga wo gusuka. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi. Amakuru y'uno munsi yagarukiye ngaha, hamwe yashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Abi. Mwakoze kudutega yompi, murarahajyana mwese.